mu bisanzwe murazi yuko amatora mwebwe mwigenga na code electoral iri imbere yanyu hari ica ivuga Juma kuko muri raporo urumva iyo barambwiye yuko yoba yariyandikishije no gukina yoba yarakinye ngira ngo nka match angahe ntaco je nosaba yuko president arafise komite bakorana yatowe izwi kandi ntiraye zikiringo ko ari ubu bicara ntibabo abantu babiri gusa cyinshi arashaka gusa. Inyuma y'impari zibonekeje mu bari bitabiriye amatora y'uzorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine ya Muramvya yarategekanijwe kuri uwa gatandatu igerekezo rya mbere mu Nyonyo mwaka wa 2025. Inyuma kandi yo kumviriza ivyimviro bya bamwe n'abandi muri abo bari bitabiriye ayo matora, umugwi warujejwe gutunganya ayo matora muri komine ya Muramvya ukaba wahisemwo kungururiza kurindi sango ayo matora. Yuko komisiyo ya komine ica itura ivyo bibazo komisiyo ya district, ama komisiyo ya district nayo ikabishikiriza au niveau national, ni kuvuga kubatwara ku rwego rw'igihugu. Aho rero ibyo bibazo twavyize twaciye hirya no hino twese uko twategerezwa kuvyiga. Hariho rero ingingo zafashwe. Ingingo ya mbere hihwejwe ingingo ya 28 ijanye n'amategeko y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine, iravuga yuko abatora bakeyi bategerezwa kuba sisi. Hama mubo twari dufise abo mwahurijeko bavuze yuko basanzwe bazwi bakaba ari bane. Mukaba mwumva yuko urutonde rw'abategerezwa gutora rudakwiye, abo onyi badakwiye kuko ni bane, hategerezwa kuba bakeyi, bavuga ngo minimum 6, ni ukuvuga ko bategerezwa bakeyi kuba 6. Hama tugaca dusaba perezida ko aca asubira akagira urutonde ari kumwe n'uwo basanzwe bafashanya, ni ukuvuga caba baciwe visi wiwe bakaruhurizako, hama bakarudushikiriza sote bakaruzana bari kumwe canke bakasinya, perezida agasinya na visi wiwe agasinya kugira ntihasubire kwaduka ngo twabivuganye canke ntitwabivuganye. Ikindi ca gatatu, mu bisanzwe ba bantu bavuga yuko amatora batayamenye kugira bitoze, mu bisanzwe nta kuri bari bafise, ntitwari gutegerezwa kubarindira yuko batanga amakandidatire kugira bitoze. Muga ko dusanze hari n'ibindi bidakwiye, baca baronka iyo chance yo gutegura amadosiye yabo hama bakayazana. Aho rero ingingo ikurikira muca mwumva yuko amatora uyu munsi ataza kuba, azocaba mu minsi 15. Muri iyo minsi 15 tugaca dusaba yuko kuwa gatatu w'indwiza itariki 5 twoba twarose abazotora abari urutonde rw'abategerezwa gutora. Kuwa gatanu w'indwiza zoba ari itariki 5, tugaca dusaba kandi itariki 7 azoba ari kuwa gatanu ko twoba twaronse amadosiye yabo bose, hama tugaca tubabarira umunsi ayo matora azoba. Ngira buzoba babaye ubutungane kuri mwese nizo ngingo tuhejeje gufata. Murakoze. Inyuma y'iyo ngingo Kombizi TV yashatse kumenya icyo warasanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine ya Muramvya, akaba ari nawe mbere yarajejwe gutunganya ayo matora, icyo bivugako. Jewe nitwa Kasim Ide kwizena benshi bazi ni Ide, nkaba ndongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Muramvya. Mugabo rero nkuko ibintu byahindutse, ubu ntibakita yuko turongoye intara ya Muramvya,
ubu bahinduye yuko ari district ya Muramvya. Mu ncamake mu mupira wacu w'amaguru nibijya bahora bavuga yuko ari haba harimwo demokrasi. Rero hariho abantu novuga yuko sinovuga ico bari bagamije mugabo insiguro baje basigura bavuga yuko icambere aya matora batayamenye, hama ikigira kabiri baravuga yuko bafisemwo amaklebe nabo nyene atashoboye kuza kugira atore. Mu ncamake rero ngiriye ko naho utarakimbaza amatora novuga yuko yo mu ntuzeyi ajejwe intara ya Muramvya aratomoye. Nukuvuga hariho umugwi wa mbere ugize icicaro ca kane, hakaba n'undi mugwi ugize icicaro ca gatatu. Uyu munsi rero hari hateganijwe amatora yo mu cicaro ca kane kugira batore uzorongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu komine ya Muramvya. Iyo komine ya Muramvya rero igizwe novuga yuko ni amazone ashika nkangahe mugabo hariho cyane iyo twovuga nka Bukeye na Muramvya. Hama hakaba n'iyindi rero igize Kiganda rero igizwe na Rutegama na Kiganda. Amatora rero uko agenda gute? Nukuvuga hatora abantu bafise imigwi y'umupira kandi bakinye mu cicaro abakina mu cicaro ca kane bakinye uyu myaka yindi. Hama muri ico gihe rero imigwi yashoboye gukina ngaha imuramvya ujejwe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu novuga muri komine yarashoboye gutanga imigwi rero ishobora kuba yarakinye. Iyo migwi nayo ni migwi 10 niyo yari yagize iryo higanwa. Abo bandi nabo novuga yuko aribo batumye amatora azosubirwamwo baje bitwaza yuko iyo migwi yabo nayo nyene yarimwo. Hariho nk'umugwi twovuga baje bavuga nko wa Drago umaze hafi nk'imyaka 15 utari muri iryo higanwa. Hakaba n'indi equipe umugwi novuga wa Busimba nawo nyene umaze hafi imyaka irenga 6 utarimwo. Hakaba rero n'iyindi migwi boba bavuze twebwe tutayizi. Rero amatora aratomoye, iyo migwi rero ntiyashobora kuja mu matora kuko itazwi. Ikindi naco bavuze nuko bavuze ati aya matora ntibayamenye. Aya matora rero twaragerageje kugira inama ya bose mpereye kubarongoye amashira imigwi y'imipira y'amaguru iri mu cicaro ca gatatu niho nahereye. Twarashoboye rero kugira inama nabo. Ico gihe rero twebwe twari dufise amategeko ngendegwako hamwe n'amategeko novuga yuko bazokoresha ku matora. Abo rero bazohagarira ayo matora novuga ari mu cicaro ca gatatu bategezwa kwemezwa n'inama ya bose. Iyo nama ya bose rero novuga iri mu cicaro ca gatatu igizwe n'ama equipe ari muri ico cicaro novuga ca gatatu. Abazotora nabo iyi ntuzeyi bagizwe n'iyo kipe. Mu nyuma rero nsubiye inyuma gatoya, abo rero barashoboye kwitorera abantu bazohagarira aya matora ari mwabonye ngaho. Muri iki cicaro ca kane naco nico kimwe. Narashoboye naho nyene kugirisha inama ya bose, ikiringo twarakivuze kandi twari twagerageje kugishira muri bose baracumva. Mu buryo rero twashoboye no gushikira mustanteri turakimubwira. Ibyo rero mustanteri niyaba atashoboye kubwira abo urumva yuko ikosa sigyajewe kandi cararungiswe. Ibijya twumva yuko ari mu magroupe twebwe turafise aho tuvugira hose novuga yuko nabashase ngira ngo kuza gutoba. Twegereye kandi Jimmy Birahinduka, umwe mu babaye umumenyereza w'amakademi amwe ngaha muri komine ya Muramvya, mbere akaba asanzwe ari muri komite y'umupira w'amaguru muri komine ya Muramvya, mbere akaba ari no mu bari bitavye ayo matora. Nawe kugira ngo twumve ico bivugako. Murakoze kumpa aka karyo. Ku mazina nitwa Birahinduka Jimmy Methode. Mu bijanye n'umupira w'amaguru mu ntara ya Muramvya nkaba njejwe igisata ca technique, commission technique et développement des jeunes.
uno munsi ahatari hake mu Burundi hari hatunganijwe amatora y'abaserukira bazotwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu makomine atandukanye, ariko ngaho Muramvya ntibishoboye kuba, namwe niho mwari muri, mwabibonye gute? Murakoze. Ni ukuvuga icyatumye ku bwanje ayo matora ataba mugabo si ku bwanje uko byagenze, ni uko komisiyo ijejwe gutunganya amatora muri iyi komine ya Muramvya yashitse ku ngingo y'uko harimwo amanyanga menshi. Amanyanga ubwa mbere afatiye kuko amaraporo yatanzwe n'uwateza kuyatanga ariwe perezida wa Association de Football de Muramvya yatanze amaraporo atariyo, nk'uko abari bahari babikurikiranye. Namwe ndibaza mwe niho mwari muri, mwabyimviye yuko mu migwi 10 yatanze yuko izo participa mu matora, imigwi ishika 4 umugwi ujejwe amatora guhagarikira amatora wasanze yose uko ari 4 idakwije. Mbere yanarenga mugabo baciye bafata ingingo yuko amatora adashobora kubandanya hisunzwe amategeko agenga amatora muri rihiganwa y'amatora. Basanze yuko amatora adashobora kuba imigwi idashika 6. Aho rero amakenga benshi bari bayavuze, bamwe bari banditse n'amakete barashikiriza n'umugwi ujeje amatora. Umugwi ujeje amatora urabicibisha nino uraheza uja kuri iyo ngingo. Ingingo yafashwe nuko komite ijejwe umupira mu ntara ya Muramvya ya kera ariyo district nshasha iteza kuja hamwe isubire yiga ico kibazo c'ama equipe by'ukuri yakinye 4e division ariyo Muramvya, komine Muramvya yagutse nshasha, hanyuma batange urutonde rushasha ku mugwi ujejwe gutunganya amatora. Hama umugwi ujejwe gutunganya amatora usubira ubyige, hanyuma bazoheza baheze barabe ko bikwiye, hama amatora aheza abandanye. Yego, haraciye iminsi hari utujambo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaho Muramvya, aho abakinnyi usanga bidogera ubucanke uriye. Koko mwebwe mubibona gute mu bijanye n'umupira Muramvya uko mutungana? Murakoze. Imyidogo n'ukuri by'ukuri yari ihari, arico gituma mwanabonye yuko n'amatora atashoboye kuba. Ukuvuga association yateza gutegura amatora, yateza gumenyesha intwaro yuko igikorwa mwe nico kiriko kiraba, ujejwe kubitegura yariwe president wa Association Football de Muramvya, ntiyigeze amenyesha intwaro, ntiyigeze amenyesha abo vyega kugira ngo bategure amadosiye yasabwa, bongere bitegure mu bijanye n'ico kindi cyose cyasabwa na FFB na Commission Electorale kugira ngo baheze bitegure. Murumva neza yuko bitari gukunda yuko amatora abandanya. Sibyo nivugira ku giti ciwanje, iyo ni conclusion yagizwe na Commission Electorale muri commune Muramvya yateza guhagarikira amatora. Yasanze yuko harimwo utunenge twinshi. Commission nivyo yagize ingingo ifata, ariko umupira ukinwa n'abantu kongera kaza n'abarorezi. Mwebwe musanzwe muri ko mwarakurikiranye n'ubu noneho muracari ko murakurikirana gisata cy'umupira w'amaguru, mwarawukinye, mwarabaye mumenyereza, bisigura ko amakuru atari make muyafise. Mbega kugira ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ribeho ngaho Muramvya, ko tubona amatora asibye bikagenda neza, mubona byogenda gute? Kugira bigende neza, ubwa mbere na mbere nobanza gusubira inyuma gatoyi kugira abatwumva bumve ico abariko bararondera gutora baharanira. Ubwa mbere ni guharanira iterambere ry'umupira w'amaguru muri komine ya Muramvya no mu ntara yagutse ya kera ya Muramvya ariyo district Muramvya. Bisigura iki? Nukuvuga ubu ivyigaragaza mu mwe bita amanyanga aboneka. Urwego FFB rurashobora gutanga ibikoresho nk'akarorero mvuze ibikoresho bya hafi na hafi, rurashobora gutanga imipira iba mike canke ikaba myinshi bivanye n'ukuntu nayo nyene yabironse, hanyuma yamara ikagenegwa za ntara mwumva zigira ziba mu matora. Aho twebwe duherereye ngaha i Muramvya, ikigaragara nuko bya bikoresho iyo bishitse
iyo bitanzwe bishikira kugurishwa. Ushima n'ikimenyimenyi umupira wanditse ko FFB, twe turazi neza yuko n'abari mu gihugu bose barazi neza yuko umupira utanzwe wanditse ko FFB aba ari umupira aba ari imfashanyo. Ni gute byogenda gute uwo mupira wanditse ko FFB aba ari wo ugaruka ugasubira ukagurishwa mu bene gihugu kuri ama ekipe nyene yateza kuyagura? Ivyo rero bica bituma abatari bake babyidogera, bongera babibona nabi, n'iterambere ry'umupira ntiribandanye, kuko babandi bateza kuwukina ntibaheza ngo baronke ya mipira ishikira abo uwagiye kuyatora ariwe president wa association de football de Muramvya, yagiye arahereza bivanye n'ubucuti bafitaniye. Mugabo umupira nyezina abo yateza imipira nyezina yabo bateza gushikira ntibashikire, iterambere ry'umupira ubwo nyene riba ripfuye. Aho mvuze imipira FFB isanzwe itegura n'ibindi byinshi, imigambi myinshi, irategura ama formation y'aba arbitre, irategura ama formation y'abamenyereza ku nzego zose zitandukanye. Mugabo ujejwe kubishikiriza mu ntara ntaheza ngo abishikirize nkuko byategerezwa. Bica mwumva neza yuko umupira muri ico gihe uguma inyuma, imyidogo ntiyobura. Murakoze. Kugira ngo rero bigende neza musabiki. Murakoze. Kugira ngo ibintu bigende neza, ubwa mbere nugusaba abajejwe gutora bose, abafise uruhara bose muri aya matora, barabi neza y'intara, barabi neza y'ikomine, barabi neza y'abana bawukina, barabi neza y'abafise uruhara bose muri uwo mupira, ntibashira inyungu z'umuntu umwe canke babiri imbere. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, notera kamo aba uhari ariwe president ariko arategura amatora, nawe nyene yikebuke avavanure nimwe izo ngendo zo ikintu cyose uko kije cyose kiteza gufata inzira y'inyanga, yikebuke nawe nyene, kuko mu Giswahili baca umugani ngo sikuza mwizi ni 40. Iminsi uratebuga henda abantu umunsi umwe 2 3, mugabo ntushobora guhenda abantu imyaka yose, ntibishoboka. Ubu rero nizere yuko abari ngaha babibonye, hakoze icyanditse, hakoze itegeko, twizere yuko hagiye kuba impinduka zigaragara kugira ngo habe ineza y'iterambere y'umupira w'amaguru mu ntara, mu komine yacu yagutse ya Muramvya, mu karere duherereyemwo. Murakoze.